Reka subire ndabahe ikaze mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri iyi mbonesha kure yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Mbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mu iperereza, mu gateka kazi na muntu, makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose habarika aravugwa ngaha mu kibano. Ndabahaye mwiriwe, abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangabire gusubira ku bana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanye gushikiriza kuri iyi mbonesha kure yanyu mukunda cyane. Imbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Reka rero nkenguruke mwese mudukurikira muri mu micungararo igize igihugu cyacu cy'u Burundi, abadukurikira bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu makungu ya kure, mwese ndabahaye ikaze mu makuru yacu yisaha, amakuru menshi cyane, amakuru ahambaye, amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Nyuma yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye bagirijwe ko ari bo baba barahaye isumu umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo, ndetse bikaza no gutuma Reverien Ndikuriyo ajya kwivuza mu bihugu bitandukanye nka Kenya ndetse na Arabia no mu Barabu. Ibi rero vyagaragaje ko Reverien Ndikuriyo ahigwa cyane n'umukuru w'igihugu ndetse n'umutambukanyi wiwe. Ibi nta yindi mbona imvo nuko ngo Reverien Ndikuriyo ashobora gusubirira umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Aba bombi bamye baranyinyurana mu butegetsi. Reverien Ndikuriyo atiweho neva ntunsumbye, neva nawe atiweho Reverien Ndikuriyo ntushobora kusubirira. Mbega uravye kunyinyurana kwabo mu butegetsi bwa CNDD-FDD ubona ko bishobora kuzoza muri cuka kibi hagati y'izi ndongozi zose. Aho rero Reverien Ndikuriyo avuga ko vyanka bikunda uyu mwaka wa 2027 azitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu kandi ngo azosubirira Evariste Ndayishimiye. Yarahiye arirenga avuga ko mu gihe Evariste Ndayishimiye ngo yoja ku butegetsi cyangwa se yo kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu agatsinda amatora, ngo hashobora kuzoba intambara cyangwa se kudeta nk'iyabaye mu mwaka wa 2015 ubwo wari umukuru w'igihugu cy'u Burundi w'ico gihe Petero Nkurunziza yaterwaga kudeta. Reverien Ndikuriyo rero yarahiye arirenga avuga ko Evariste Ndayishimiye ngo intwaro yirambiranye cyane cyane ko ngo yamaze kunyonora amatungo y'igihugu, ndetse bamwagiriza ko ibibazo byose abanyagihugu bafise ari we ntandaro yavyo. Reverien Ndikuriyo rero avuga ko kuva Evariste Ndayishimiye yagashika ku butegetsi uhereye mu mwaka wa 2020 ubutegetsi bw'u Burundi bwaciye butembagara ngo biboneka ko ata mukuru w'igihugu bafise. Rero Evariste Ndayishimiye yagiriza Reverien Ndikuriyo ngo nawe kari muri bamwe ba macoco bashaka gutembagaza intwaro ya Evariste Ndayishimiye. Ibi rero bigaca bizamura icuka kibi hagati ya Reverien Ndikuriyo ndetse n'umukuru w'igihugu. Nabyo byatumye ndetse bivuga ko Reverien Ndikuriyo yoba yari yahawe isumu n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ndetse n'umutambukanyi ngo kuko yashakaga kumwikiza kugira ngo azobandanye yitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027, nubwo bitabashije gushika ko ubwo Reverien Ndikuriyo nyine yajaga kuvurirwa muri Kenya ndetse agaca ajanwa no mu Barabu kugira ngo avurirweyo. Byatumye rero agaruka kandi ari muzima. Ibintu byabananyije bishavuriza cyane Reverien Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu rero icuka kibi casubiye kwaduka hagati y'umukuru w'igihugu ndetse na Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Kuri ubu rero Reverien Ndikuriyo ngo yoba yifatiye ku gahanga umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ibintu byaciye bimushavuza cyane, ndetse Evariste Ndayishimiye ngo mu majambo yabwiwe na Reverien Ndikuriyo yamubwiye ko ngo ashobora kuzomutembagaza ngo atazokwemera ko azokwitoza mu kiringo ca kabiri mu matora yimirije muri 2027. Ibintu rero byaciye bishavuza cyane. Evariste Ndayishimiye aciye ahamagara mu iperereza ngo rice rijana Reverien Ndikuriyo. Kuri ubu rero amakuru duhabwa n'amasoko yacu nuko imodoka y'iperereza yoba mw'iri joro ijanye umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo
Abanywanyi ba CNDD FDD rero barashavuye cyane kuri ubu ngubu bariko baradonda agatoki umukuru w'igihugu bavuga ko Evariste Ndayishimiye ibyo yakoreye uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reverien kuri ngo ashobora kuzobyishura na cyane cyane ko ngo batamushaka akubutegetsi. Naho tunyarukiye muri Kenya hoho mu nkambi ya Kakuma hariko haravugwa ko ifashanyo yamaze kugabanuka ndetse n'amafaranga yatangwa ku mpunzi kuri ubu ngubu yahagaritswe. Kuva kuwa 27 ruhesha umwaka wa 2025 ishiramwe mpuzamakungu rijejwe impunzi kw'isi HCR rivuga ko iyo baryahagaritse ifashanyo y'amafaranga mu ikambi ya Kakuma igabanyijemo ibifungwa inagabanya ndetse binavuga ko iyo yagabanyije ibifungurwa byahora bihabwa izi mpunzi. Bigaho rero igabanuka ry'uburyo ngo bwahora butangwa bwashizwe mu kaga impunzi zirenga 200,000 harimo ibihumbi by'abarundi. Harabandanya kandi kwiyamirizwa uburyo ngo bwa gufasha bivuga ko ngo habonekamwo ubudafata kumwe. Ifashanyo y'amafaranga igenewe ikambi ya Kakuma ni n'igice cayo ca Karobeyi mu buraruko bushira urengero bwa Kenya. Biravuga ko rero yarahagaritswe kuva muri ubu kwezi kwa gatandatu. Iyo ngingo bivuga ko yoba yafashwe idashimwa na abose HCR nyene aho isigura ko ngo yavuye ku bukene ngo bw'amafaranga. Impunzi zo zikaba ziyamiriza iyo ngingo ifise ingaruka zikomeye kuri izi mpunzi ziri muri ikambi. Ingorane zigiye ngo kwiyongerezwa ingaruka kandi nazo ngo ziba nyinshi bivanye n'igabanuka ry'izo fashanyo. HCR isigura nk'akaroro ko ngo abahora bayifasha bakuyemo akarenge nka USAID ngo yahora itanga gushika ku bice 60% by'imfashanyo zihabwa impunzi zikakuma. Indongozi za ONU ziratabaza hamwe ndetse ngo hadatanzwe ayandi mafaranga ibintu ngo birashobora kunyuka. HCR yo yemeza ko ngo kuva ubu ishaka gushira inguvu mu gisata c'amagara y'abantu ikoresheje uburyo buke isigaranye. Ariko rero ifashanyo ngo y'ibifungurwa itangwa nayo nyene ngo yaragabanijwe. Iyo ngingo ikaba yafashwe inyuma y'urusasuma rwari rufise intumbero yo gushira mu migwi impunzi harabwe ubushobozi bwazo no kwibeshaho mu bijanye n'ubutunzi. Kuva ubu impunzi yose iri muri uwo mugwi ngo yashizweho na HCR. Umugwi wa mbere ugizwe n'impunzi zibeshejeho mbere ngo zifise urudandazwa zikora, abakozi bo mu mashirahamwe afasha canke ngo bahembwa buri kwezi ngo nta fashanyo bazosubira kuronka. Umugwi wa kabiri ugizwe n'abaronka uburyo buke cane bazobandanya baronka igice c'ibifungurwa bahora bahabwa. Naho igice ca gatatu ngo kigizwe n'abatishoboye harimwo abageze mu zabukuru, abagendana ubumuga, abapfakazi, impfuvyi ndetse n'abana batari kumwe n'abavyeyi babo. Aba ngo bazohabwa incuro zibiri ibifungurwa bahora bahabwa. Ivyafatiwe ko bivuga ko harimwo igipfungu ndetse n'akarenganyo. Gucamwo ibice impunzi mu byateye icuka muri iyi kambi. Impunzi nyinshi zibona ko intunganyo ngo yico gikorwa yabayemwo utunenge kandi ko ngo itisunze umuco. Bakaba basaba HCR ngo kwisubirako kuri iyo ngingo ngo babona ko itagiramwo ubuntu kandi irimwo ingaruka mbi kuri izi mpunzi. Kurundi ruhande rwa HCR yo isaba impunzi kwegera abasangwa ngo zirondere ibyo zikora kugira ngo ntizigume ziteze imfashanyo mpuzamakungu iguma igabanuka buri munsi. Ikambi ya Kakuma ubu bivuga ko ihaye indaro impunzi zirenga 200,000 zituruka mu bihugu birenga 10 bya Afurika yo mu buseruko ndetse no mu ihembe rya Afurika.
muri bo harurwamo abarundi barenga 25,000. Izindi mpunzi ziva ahanini muri Sudani y'Epfo, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Ethiopia ndetse na Somalia. Ikambi ya Kakuma yatangujwe mu mwaka w'1992 mu buraruko bushira uburengero bwa Kenya kugira ngo yakire impunzi zihunga indyane zo muri aka karere k'ibiyaga binini. Imwe mu makambi y'impunzi manini cyane muri Afurika irimwo abantu barenga 200,000 baharuwe muri 2025. Izo mpunzi ziva ahanini muri Sudani y'Epfo, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Somalia ndetse na Ethiopia. Kakuma igabuyemwo ibice bine bikuru, ikaba kandi ifise igice citwa Karobeyi. Ifashanyo mpuzamakungu rero ubu idakwiye ngo zirabangamiye ubuzima bw'abanyagihugu babayemwo nabi ngaha muri iyi kambi. Kuri iyo ngorane kandi impunzi z'Ikakuma zirafise ubwoba kuri kazoza kabo nk'uko babandanya babitomora. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru twego turabashikiriza yo mw'iri joro, tubaye tuyasozere ngaha. Tuzosubira mu makuru araza kubageza ko mu gitondo. Biwufirize kugira ijoro ryiza kandi muraraharyana. Imana ibarinde. Amakuru yacu yo nagasaga mwibuke gufyonda sabone ndetse na partage kugira muze muraba bambere kubona amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no munesha kuri mukunda cyane muri Rudende ya Isange TV. Munesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro byabigezwe kandi biba byakorewe amatohoza. Iri rero ryari iteka n'umunezero ntangere yo kuba twari kumwe namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanye gushikiriza kuri no munesha ko yanyu mukunda cyane muri Rudende ya Isange TV. Munesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro byabigezwe kandi biba byakorewe amatohoza. Reka rero ntere yambu mwe mwadukurikiraga muri mu micungararo igize igihugu cyacu cy'u Burundi, abadukurikiraga bari mu bihugu bibanye nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Uganda, Tanzania, Mozambique, Zimbabwe ndetse n'ibindi bihugu byose bigize umugabane wa Afurika nabashe kudondora. Abadukurikira bari mu makungu ya kure mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe. Tuzosubira mu gatondo.